Tama kinganizere ko meze neza bakunze amusumengesha kukana ibiganiro byacu ni IgaNews kundi mwanya no kundi musi kumena wa mujene wanyu human mu kiganiro Friday inko musanzwe bimenyereye kiganiro kiza kibasigurira ibyo na technology nituma tumunako y'amakuru ni kundi musi nikindi kiganiro aho na cancan turamuse tubayikaze aho muherereye hose mu mpande zine z'igihugu nkuko musanzwe bimenyereye no musi turi kumwe n'umutumire wanyu ari wacu ari we Menya Vyinshi aho tugiye kuganira kujanye na internet canke connection musanzwe mwarumvise yuko igiye gusoka vuba ari yo connection Gasape ariko kandi haruhande yaho tugiye kuvugana no kuri internet ya generation ya gatanu ariko kandi no kuri generation ya gatandatu mumaze kuba mumva yuko igiye gusohoka izo zose hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo zirahashika ariko twa tugiye kuganira na cyane ku itandukaniro riri hagati yazo ariko kandi tubatahuza akarusho kiyi ugereranije n'iyindi novuga nti reka ndako ikaze mu kiganiro kugira ubane nacu se gutahura byinshi utaruzi bijanye na internet ariko kandi twisunga izo zitatu mjeje kubabwira ni Menya Vyinshi na cyane tutangura tumuhaye ikaze ariko yamaze kuba umuntu wimuhira yes kaze ni kiganiro cyacu. Hello guys, turabaramukije no muto turaganirire kuvyerekeye connection. Tuza kwibanda cyane kuri connection zitatu. Tuza guhera kuri connection Gasape avuga ko gomba tuzanire kandi turabibona ko binanditse muri application cyaje kuba ikoresha Gasape chat. Tuza kurabira hamwe na connection ya 5G, tuza kurabira hamwe na connection ya 6G. Kuko bavuga yuko mu 2030 2030 kariho izoba yatanga gukora ku isi. N'abayapani bariko barayikora. Turabaha ikaze mu kiganiro tugomba turabire hamwe kuba tawe ikiganiro ca mbere gisobanura Starlink connection twaronse mu Burundi kwikora ushobora kubiraba kuri chaîne yacu canke mu video aba yarabanje kwinjira. So turabaha ikaze ni Regis Nkundimana Menya Vyinshi aho ikiganiro nk'iki bashatunganijwe na IgaNews. Turabaha ikaze. So kuri connection Gasape agiye kutuzanira baza kungora gatoye kuvuga kuko ntirabaho ariko ku bantu bakoresha ijya application Gasape chat barabona ko hari ahantu ahanditse internet ufyonzemo vyanditse yuko kandi yanabishikije avuga yuko bazotanga umuvuduko ungana na 23 megabyte per second ku musegonda. Iyo connection hamwe twoyironka azoba ari nziza cyane kuko iranyaruka turavyo dukoresha ko hari abantu bagikoresha makilobyte kandi 4G ihari. Rero tumaze kuronka connection ishobora kutuzanira mega 23 per seconda kandi biva kuri satellite kuko igomba gukora nka Starlink izokoresha na satellite low earth orbit n'abasobanura uburyo Starlink ikora ni kigano ushobora kuraba ugatahurwa neza uburyo Starlink ikora. Yes, so ile connection ya Gasape izo ifise akarusho uko azo ari connection idacikagurika nkamwe yoza azo ari connection ikoresha ku butaka bwose bw'u Burundi aho zoburi hose. Okay, ni connection zoba imeze neza cyane ku muvuduko ungana na 23 per second. Yeah, bega ama generation kuri internet uri bitahura pari ibyo byatanguye kera cyane kubagabanya ikiganiro ca mbere kandi abibutse kuri bashasha babonye ikiganiro hari ibintu bita ama generation. Rero tuzanye ibintu by'ama generation numuce muvyitiranya n'ama connection ava kuri satellite izo Gasape canke ziya za Starlink izo zikoresha satellite mu gikintu cy'ama generation tukibone kwizitere za limiter Leo n'izindi za MTN Airtel iyi mihoro ikoresha ama anteni ari ku misozi. Okay, so habanje NG koni generation ya mbere kera cyane muri za 80 nijya connection yo gutelefona na gusa ntiwandika message gusura telefona ndagutelefona ukana telefone yabihezaho. Rero isi yabandanya ngitera imbere haza indi generation igira kabiri. Okay, iyo generation igira kabiri naragutelefona ukana telefona nkanandika na SMS tuko turajana. Haza generation igira gatatu ndagutelefona ukana telefona ndakwandika message ukanyandika message hacha yongera ko ikintu bita internet. Okay, turetse gutelefona na kwandikirana
ndashobora kuja kuri internet nkaba biriko, okay? 3G haza generation igira kane 4G. 4G yaje yaba improved kuri ya indi ya 3G, imva yaje yateye imbere cyane ku byerekeye umuvuduko na latency ziba zihari hagati y'izo zibiri. 3G yazanye internet, 4G yazanye iterambere rya internet, 4G yazanye iterambere rya internet nyaruka, internet ibangutse. Iwacu turacyakoresha amakilobyte per seconde, munga 4G kuba ifise koko bari mu mega nk'ijana per seconde, ni ifise umuvuduko munini. Tuko turajana 5G re nayo ifise umuvuduko ushika kuri giga 10 per seconde. Ni uko amageneration yagiye araduga atera imbere. Iwacu 5G ntiraje. 6G ni ibintu bizoba bidasanzwe kuko kuri 5G, okay, generation ya gatanu umudogiteri ari pare ashobora kuvura umuntu ari ngaha iwacu muri wakarede cyangwa ari muri kira, yamuvuriye ari hariya nyine kubera ni technology, ni internet ihari, ni robo bategeka ikakikora, dogiteri ari hariya karabisuiva. 6G hazoba ari ikintu bita hologram, umva ni teleportation, ni connection izotuma tuvuga ati ni ibintu bidasanzwe, ni bisigo, ni connection tarabaho, ikintu bita ama IoT, internet of things. Ni nko kubwira akantu zenya akabati cyangwa ikindi kintu ati kabati ngwa hano yugurure nkene, umva ni internet ku buryo hazoba hariho n'amazu ya smart homes, ibintu umva ni technology izo bidasanzwe cyane kuri 6G, ko turiko tubona ibintu bidasanzwe kuri 5G, iyumvire kuri 6G, okay? Ni handi umuntu uzobona nyitse akaguruka kwa ni connection isize ubwenge izobihari. Tuko tubona ibitangaza kuri 4G 5G, yeah. Ni connection izo bidasanzwe cyane, yeah. Mbese hagati iyi connection ya Gasape, yeah, na connection 5G kandi twiteze yuko bizotangura gukora ku isi muri 2030. yes, kwitega iki hagati y'itandukaniro y'izo connection zitatu cyane dukize inyungu imbere zatwebwe Barundi uravyana mu izo shuru. icyambere ngayo wacu bivuga ko dukoresha 4G, mugabo hari abagikoresha amakilobyte per second, connection yacari hasi. Starlink yaraje, okay, ifise umuvuduko munini. Gasape akaza, yes, Gasape ijya connection kaza hazoba hari iterambere, okay, bivuga ko izo bizimbutse kumbe izo bari munsi ya Starlink bari 140 na ku kwezi, kumbe izo bari munsi yaho kuko yatanze iganiro rabisobanura uburyo zo bikora, okay. Akarusho kazoba kahari cyane kuko urumva turi mu Burundi, turi mu iterambere 2030 2040 2060, tuko dutera tuji imbere mu Burundi, tuko dutera tuji imbere, rero si twosigara inyuma ku bintu bya technology. Niyo mpamvu ubona mu Burundi hacyari isoko rya ufise isata cha internet cha technology haracagutse, haracyariho, ushobora kuzana imitayi yawe nta mbutaji ihari, hacyari vierge, hacagutse, ushobora kuzana imitayi yawe ukayishyira mu Burundi mu ndeke technology. Niyo mpamvu rero Gasape akaza connection Starlink yaraje, limiteri kimprovinga internet ifise bizoba bimeze neza, bizoba bitembere cyane ku bantu bakoresha internet, yego cyane abantu bakoresha internet bizoba biteye imbere cyane. Mbega kuri izi connection amageneration avuma adu igiye kuraba kuri twebwe abanyagihugu, icyo iradufasha gukora ibikorwa byacu, ariko kandi barase n'isigaga ugereranije izi connection ziguma ziza iterambere turonka muri internet, so ingaruka uvuga ko majambo baki impanuro kuko bikoresha mu ncamake tugiye kuraba ingaruka mbi za internet n'ivyiza internet zana, ingaruka ni nzikeye ni nke cyane, bo ni kumenya intumbero y'umuntu wari wese. Eske ngigi tumukoresha internet kuko nari kuvuga ati hari abantu baje kuri internet bakina games, bakina imikino amaje, mugabo ubu n'abantu batembere cyane, abantu bakina je, abantu bakina imikino kuri internet,
kera abantu batangwe YouTube abayutubere barabagaye ariko nizo bintu bisigayemo amafaranga umva ingaruka nizike kuyo novuga ati ahubwo niterambere gusa gigendera ingaruka aho nozivuga zihagara ku mutekano kuko uburyo internet iza nyinshi ijya mu bisata bitandukanye by'igihugu bisaba n'ubundi mutekano kuko urumva birorohera abahakaza abasuma biba bakoresheje internet bisaba rero ko mugwiza internet mugwize n'abahinga bakingira igihugu cyangwa bakingira amatelefoni y'abantu bakingira ikindi mugwize n'abahinga so twariko turabira hamwe amageneration yagiye araza turaba naho tugeze ubu tugeze hehe ku internet ngaye wacu mu Burundi kiko kigenda kimera ni gisata kiko kigenda gitera imbere nitwereka kubishima internet ikiratera imbere aho iri hose ko tugitera tuje imbere rero nko kuvuga ibintu bya nyuma canke impanuro canke umusozo ni kuvuga yuko raba ikintu ushaka gukora raba ikintu urimwo ubu raba ico wifuza gushikako kuko akazi kose uri kurakora nyumva utitayeho gukoresha internet wewe urasigaye za 2024 so asa nturimwo kuko bizoraba abantu bako bakoresha umuvuduko wa internet so ikwiye gukoresha internet neza kandi mushobora kubikurikirana neza ibyo bigenda bikurikirana bya internet amakuru ya internet bigenda bya technology kuri IgaNews turabashimiye cyane Menya Hub Space na IgaNews thank you katubashimira cyane dushimira abadukurikiranye na cyane nkuko twatanguye tubibabwira ndazi muramaze kumva no gutahura byinshi bitari bike kumwe na IgaNews mu biganiro tuzatubashikiriza no gusaba kugira subscribe kuguruza ibero wambere kwa kenera kumviriza buri gihe amakuru agiye atandukanye ajanye na technology tumatemera ko amakuru mushikirizwa nanje kumana kumwe na Regis Menya Hub na cyane mu biganiro biza bicano kuri IgaNews isheni imwe rudende iza igushikiriza ibijanye na technology mu Burundi ariko kandi novuga ni utibagira gutumira ikiganiro bagenza kugira nabo nyene bumve aho isi igeze bumve ibigezweho muri technology muri internet kwisi na cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twongera tubashimira tubakengurukira tubipfuriza ibihe byiza muherereye hose igihe cyose Imana ibahezagire.